kubona ushobora kubaka inzu nziza ukayishariza mugabo umuserege uri imbere y'irembo ryawe uwamujabuka uri mwibore ry'ibintu ntiwiyumvire gukora kubera iki umenga ni mu mahanga si wanyu mugabo winjira muri urwo rupagu ugasanga amashugwe hameze neza. Nta mwana yigishwa gukunda nyina wiwe, niyo mpamvu atawarakwiriye kwigishwa gukunda igihugu ciwe c'amavukiro kuko vyategerezwa kuba biri mu maraso yiwe. Bishikirizwa na Evariste NDAYISHIMIYE, umukuru w'igihugu c'u Burundi. No Burundi bwonyene barinda kwigisha umuntu kugira akunda igihugu. Kubera iki? Igihugu twaracankishijwe, tuvuka tucankishwa. None wo kwitwa umuhutu, umututsi, umutwa, ntiwitwa umurundi, ukazokunda uburundi gute? Twe twibona ko turabahutu turabatutsi turabatwa nta gihugu cibutwa kihari nta gihugu cibuhutu kihari nta gihugu cibututsi kihari kugira ugende kugikunda turibagira igihugu gushikaho mwene wanyu umurundi mwene wanyu umubona nk'umunyamahanga ivyo twarabibayemwo imyaka n'imyaka kuva ubukoroni buza turabibamwo gushika rero ico gihugu kubera tutagikunda tukumva ko ari ukucica kukirya kuconona kuko si gwacu. Murabona kugira isuku honyine twarinze kugwana kugira isuku aho mukorera bijya vyose nivyo bikwereka umutima wo kudakunda igihugu kuko umenga se wanyu ubu rero turiko turavyigishanya. Nubwo biruko umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE arashikiriza umwizero afise kugwaruka rw'abarundi bariko barakura ubu kuko atavyumviro vy'amacakubiri no kwinubana bibarimwo ahubwo ko bashira imbere ibikorwa kandi akemera ko azobandanya kubashigikira mu migambi yabo y'iterambere. Urugwaruka ruriko rurakura ubu ruriko rukura mu vyiyumviro bintera intege na jewe iyo ndababonye ntibakiri muri babahutu n'abatutsi n'abantu bumva Burundi bakumva gukora icarico ntibacumva ngo n'umunyagisagara kera tumanutse twe tuvuye ruguru ushitsa wumva ngo wabirimani ngo ujya n'umupeyiza urumva yose abara amacakubiri mugu no musi umwana wo mu gisagara n'umwana wa ruguru bose barumva yuko ari abarundi hariko haravuka uruvyaro rushasha. Uru ruvyaro rero rushasha ariko ruravuka niyo mizero yacu kandi tuzobandanya tubashigikira. Ugwaruka ruriko rurakora kandi burya no kugira ngo ukunde igihugu ugikundira mu vyo gikorera. None rero nagira nkeza ugwaruka ahubwo bonera akajya mukomera amacu ugwaruka vuba. Umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE ivyo akaba yabishikirije mu kiganiro aho yariko arishura ku bibazo by'abamenyesha makuru n'abene igihugu bose muri rusangi kuwa 27 Kigarama mu mwaka twaraye turangije wa 2024.